mubaze turapanze. Mubwira ati igihome cyo gupanga kigira kigwe hasi no musi. Sasa mama wa nyumba, urazi mama wa nyumba ingena kara. Watetsa kanyama kakamotera sawa sawa hariya. Reka ni problem. Mbona zade sana. Ndakubwije ukuri ni igihome cyo gupanga no musi kiragwa hasi. Urugo rutameze neza abubaka bimeze nabi. Uno musi biragwa hasi. Umaze imisurira ati Mana nyibuka je n'umugabo wanje ari tubanye neza, je n'umugore wanje ari tubanye neza. Imana iraza kubikora no musi w'indwi, kandi incuro y'indwi turaza kwizenguka no musi kugira ngo dukubite hasi cya gihome cya kindi cya Yeriko kugira ngo twinjire mu masezerano yacu. Nimba inzu yawe ifise amahoro, harabandi inzu ziraka ugacha zikazima. Uongo kweli? Watu wanaumia hapo nje ndugu yangu. Nababwiye umugabo yakubitwa n'umugore. Maze yumvise umugore yamukubise sasa yakunda kumushira aha. Akachako mindura si mutulamule nisimuwe bibi yangu. Kuko avuga ati ndiko ndakubitwa n'umugore. Bacabareka ati ariko agiwa gutera inkuru ari umugabo akubitwa n'umugore. Ariko atera inkuru sha niza comedy ziwe. Mugabo avuze ati ndiko ndakubita umugore, abantu baca biruka ati agira yica umugore. Kumbe nawe aha yafashwe sawa sawa. Mutulamule natamuwa bibi yangu. Mutulamule abantu bakaza biruka bagasanga niwe ari. Poleni, kuna nyumba zina taabu ndugu yangu, lakini leo Bwana lazima tabadilisha hiyo maisha yako. Ubuzima bwawe bw'urugo rwanyu bugiye kuja ku rutonde rwiza, mutangure kuza muganira umugore n'umugabo mutwenga muryoherwa. Umugabo umugabo yamaza mu ijoro misi yose akamukubita bikamera nawe uwo mugore avuga ati uno munsi nanje ndaza kumwiha. Uwo munsi nyamugabo aza saa 6 ijoro yaborewe. Umugore kumbe yaguza agapiripiri gakwiye kanganuko. Aca mubwira ati adodeye ku muryango, aca mubwira ati cyakweteresha. Umugabo ati natewe, inzoga ziramuvamo. Noba natewe cyangwa byagenze gute? Ati cyakweteresha. Umugore acayiguridisha, umugabo afishiya asukuja. Nibiki? Acharundamo ya piripiri yose mu maso. Urumva izindi nzu aho zigeze habi. Bwana sadesa habi cyane. Nyumba zinaumia ndugu yangu. Nimba inzu yawe imeze nabi, uhora uno munsi araza kubigenza neza. Cya gihome cyari kiziri hagati yawe n'uwo mwubakanye kigira kigwe hasi. Hari izindi nzu umugabo arara mu cyumba ciwe, umugore mu cyumba ciwe. Ko hari abajere ntavyo ndi buvuge. Muzoza muri za nyigisho zabubatse tuko turiga inkingi 12. Haleluya. Ni bande bari muri nyigisho z'inkingi 12? Yesu abayezagire. Bimeze bon? Tumaze kwiga inkingi igira kabiri. Yari finale. Ya gatatu yo nibindi bintu. Ubuzima bwawe buri ofisa ahantu ufisa ama limit. Hari ahantu udashika mu buzima bwawe. Kuvuvuka rakano tutarigera ushikako. Umuriyoni ubona bakubwiye ati genda ushire naka. Nurigero utora ngo ni gwawe. Imiliyoni 10 nurigero razitora ngo ni gwawe. Hari igihome cyaziriye ngo ntushaka kurengana. Nawe habwira ati uno munsi ndi ku munsi w'indwi kandi ngirangire turu y'indwi. Urakabona. Haleluya. Kandi ubivugana karuru kenshi. Amen. Ikibazo cyawe ntacuzi ngo urakizi. Hari kibazo urimo wumva umenga wonyika uri mu bintu biteye cyangwa kumaramara sinzi ko mucumva. Yari mu mafungo nawe babwiye umunsi umwe. Haragera umugiye umuntu amaramara akabura akavuga ati cyo misi gasaduka nkajamo. Bari kumwe n'abandi bari mu rugendo hari Bukavu. Maze babandanya urugendo baguze imihwi akabwira ati mwanda no sinababwiye ko ndi mu mafungo. Icyo baguze cyose sinababwiye ko ndi mu mafungo. Bageze ku muhana barabaha indaro baca bahamagara gufungura. Nawe mu buzima yarakunda akanyama kumwe kubi.
yarusha ninda kuri nyamanga yarakurusha cyane uragakunda cyane maze bashira ngaho akanyama n'ibindi yakuma kitegereza mbega ndababwire ko nahagaritse amafungo ngire gute wapi sasa uraza amatara yo muri aka karere nuko nyene acaracika acitse avuga ati asante urazi ko waca bagira gute cyakubita tarafata ya yindi nuze nyene ya yindi ayishize ku munwa amatara caraza aho ujuzaba ati choma isi gapasuka ganyika canke nkaca mu kibambazi Bwana sene sana abagwaguruke bagiye gufatwa amen bagiye gufatwa abagwenze bose amayeri bagize agiye gushigwa hagaragara ibisika byari bihari byose bigiye kubomoka ubuzima bwawe buja ku rutonde rw'Imana igomba nimara umugabo yakubeshagira fatwa nimara umugore yakubeshagira fatwa nimara umwana yakubeshagira fatwa nimara umuvyeyi yakubeshagira fatwa nimara naka yakubesha cyangwa yakugiriye ko ubujanja agira fatwa kandi ejo ni kera nuno musi tugira dusenga mu buryo bubiri tugomba tuhomvomvore bya bisika nubwo coba kimeze gute ndazi ko kitaruta bya bibuye vy'Yeriko tugira tukikubite hasi ariko imbere kugikubita hasi umuntu wese azi ko ari ikintu apfa n'Imana nabaze yihana nutihana ntibikunda umuntu wese azi ko afise icyo apfa n'Imana nahaguruke ndamusenga Imana imuharire kugira ngo niyageraho duhonora cyangwa dusunika cya gihome kice kijyami inda hasi kivuga ati bana Messi nilikuwa nasimama miaka mingi sasa nataka nipumzike. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.